Ico gikorwa cyo gutanga imfashanyo ku banyeshure bo miryango y'abantu nikora cyabereye ku mutumba Gisagara komine n'intara ya Ngozi. Iyo mfashanyo ikaba yari igizwe n'ibikoresho vy'ishure aho twovuga amakaye, amakaramu, imyambaro y'ishure hamwe n'ibindi vyankenerwa, amavuta, ibirato, amasabune n'ibindi. Mbonihankuye Eric yaserukiye Tuyisenge Virginie imvukira yo mutumba asanzwe aba mu mahanga ari nawe yatanze iyo mfashanyo yavuze ko ari mu ntumbero yo gushigikira abavyeyi babo bana no guherekeza leta muri yambona kazoza y'igihugu cifashe muri 2040 igihugu giteye imbere muri 2060. Yashatse gufata mu mugongo abo bana mu ntumbero yo gufasha leta kushika kuri yambona kazoza kugira ngo abana bige hanyuma mu 2040 baze bashobore gufasha mu iterambere ry'igihugu igihugu kizobe cifashe hanyuma mu 2060 kizobe ari igihugu giteye imbere kuko igihugu gitera imbere kigatezwa imbere n'abacu. Muri ibikoresho nkuko mubibona twagiye turandika umwana wese bivanye n'ishure yigamwo amakaye ibikoresho byose bikoreshwa mu ishure amakaye amakaramu ibirato vyo kwambara kugira ngo amabuye ibirenge bikingigwe ama uniforme aisakoshi amasabune yo koga no kumesa n'amakaramu eka n'amavuta yo kwisiga. Nkuko yashatse kubafata mu mugongo yadutumye yuko twobwira abavyeyi ko bino bikoresho bitoza kwicara kuko ntibari vyiza iyo umwana arose ibikoresho akaca aheba akacagarika kandi atakwatagize kugira ngo abo bana bige batekaniwe. Arafise n'umugambi muri kazoza mu gihe Imana yobikora yuko Imana imushoboje yogira ikindi kintu akoze kugira ngo imiryango baba bavamwo kugira ngo amikoro yabo aduge kuko umwana ivyo akenera si ibikoresho byo kuja kwishure gusa hari n'igihe n'imibereho yo muhira ishobora gutuma umwana atiga neza. Naye musitanteri wa komine Ngozi Bucumi Joseph Martin yarashimiye wiyumviriye ico gikorwa yongera ahamagarira abavyeyi n'abana kubungabunga iyo ngabire yongera atera kama izindi mvukira kwibuka gufasha abantu aho nikora no mu bindi bisata by'ubuzima. Muraronse ibikoresho byo kuja mu ishure byo kuja kwiga mu bifatane ivyo bikoresho cyane mu bikoreshe ico mubiherewe. Turasabye mugende mugira inguvu mwige murane ko mufise uwanyu abitwararika bavyeyi namwe kizirize kumva hari umwana yahevye ishure ngo nuko ngo yabuze ngo ibikoresho. Murabona yuko uno muvyeyi atweretse akaroro keza ko yifuza yuko abana bacu botera imbere namwe twirene tubabera intambamyi tubaruke mu ishure tuho umwanya ukwiye wo kwiga ariko hambavu y'ivyo nagantara kamo kandi n'abandi izi nimvukira za komine canke z'umutumba canke z'intara katubera karorero twibuke yuko aho twavuye hari abatagira ibako ryo kuronka ibyo batunga ibyo bafashe kugira ngo bibesheho nabo turabibuka twibuka yuko hari abana bakeneye kuja kwishure twibuka yuko hari abageze mu zabukuru bakeneye kuvuzwa twibuka yuko hari imigwi myinshi itandukanye ya bene wacu bari muri wa mugwi twita abantu aho nikora ko nabakeneye ico bafasha kikabasahiriza. Ku ruhande rw'abana baronkeje ivyo bikoresho hamwe n'abavyeyi babo barashimye ico gikorwa bongera bashimira abiyumviriye ko kuko ngo mu bihe nk'ibi vyahora bibagora kuronka ibikoresho vy'ishure. Jewe numva umenga sinzi abantu bariko arategura ibi bikorwa babiteguye numva no baheka yaba ndababara numva sinzi uko no bafata ko umunezero numva wandenze kabana banje bari mu bantu turi mu bantu bafise amikoro make tudashoboye kuronka ibi bikoresho n'ivyukuri dushimira abantu batwiyumviriye ko kugira ngo abana bacu baronke ibikoresho byo kuja kwishuri nka twebwe abatwa aha ku Gisagara abana bacu ni bake biga ko twari dufise amikoro make n'isaha nta bikoresho twaronka kugira ngo abana bacu bige kandi bari bafise imitima yo kwiga ariko tukasanga twabuze ibikoresho kugira ngo abana bacu bige.
Uwo muvukamutumba wa Gisagara Tuyisenge Virginie akaba yarakoze ico gikorwa incuro igira kabiri, aho mu mwaka uheze yari yafashije abana 30, ubu akaba yafashije abagera ku 102 harimo 15 bo mu miryango y'abatwa. Turabasanganije umurongo w'ijambo ry'Imana muri Petero wa mbere igice 5.